Naho leta y'u Burundi ibicishije mu bushikiranganji bwo kumenyesha amakuru no guteza imbere ubuhinga bwa none yipfuza ko abigeme bijukira ico gisata ngo impinga iracari ndende. Byashikijwe mu gihe ishirahamwe Kitihabe bari baramutse batanga impapuro ku mikangara 103 harimwo abigeme 40 gusa mu gihe bariko basozera inyigisho zazimaze ikiringo c'iminsi 5. Nibigira Nadine ari mu bateguye izo nyigisho avuga ko urwaruka rukwiye kwijukira inyigisho zijanye n'ubuhinga bwa none rukitangira ico gikorwa kuko ngo bazohurumirwa niba bazi iby'ubuhinga bwa none. Urwaruka rwacu rurakeneye kwitanga rukitangira igikorwa bariko barakora. Uri mu ishure ntiwiga ibintu kubera ko banaka bariko barabyiga, ariko wewe wige ubishira ku mutima ubimenye utahure. Amashirahamwe azokurondera kubera ubizi, aho uzoja gusaba akazi bazokurondera kubera ubizi. Mu buhinga bwa none uzosanga dufise urwaruka ruri ku rundi rwego mu gihe umwe wese mu rwaruka yumvise ko kuri we ategerezwa gutanga ibintu bidasanzwe ngo yige kandi abimenye arondere ko internet turayifise. Mugabo iyo uri kuraraba urugero urwaruka rwacu ubundi dukoresha internet ubuhinga ngurukana bumenyi benshi dushaka gukoresha izi réseaux sociaux kugira ngo yerekane amafoto ibyo yariye kandi hajya nyene ku buhinga ngurukana bumenyi hari akazi ushobora gukoresha stati yawe hashirako kwamamariza abantu nk'abandi ko ndaca amahera nkakireye urubuga rwa YouTube rukama amahera sibyo sishobora kubikora mu gihe kuvuga ibyo niga gerageze kumenya gutyo bizomfashe muri novuga kariyere yanjye y'akazi. Urwaruka rwakurikiranye izo nyigisho rugasaba ko ishirahamwe Kitihabe ryobandanya gutanga izo nyigisho ariko zigahabwa abakobwa gusa batari kumwe n'abahungu. Twamenye ingene natwe twoza turakoresha ubuhinga bwa none bivanye muri izo nyigisho twaronse. Nka twiga abadamu ko kenshi abadamu benshi baratinya kuja muri bavuga ati ntidushoboye kandi natwe dushoboye. Iyo bandanye izi nyigisho cyane cyane ikanaduhamagaza nk'abadamu gusa tukabona yuko natwe nyine dushoboye katwigisha ubwacu tudafatanye n'abo bahungu bakadutinyura. Ndabona yuko navyo byogera akamaro cyane. Ikigo Kitihabe kikamenyesha ko cifuza kuduza igitigiri c'abigeme muri ico gisata aho uburyo bubakundiye bagiye kuzozitunganya ku bigeme bari hagati y'imyaka 11 na 18.